Hello guys, bakunzi ba Creria. Hama jewe mu mazina yanje ya vrai nitwa Niyonkuru Elsa. Hama mu mazina nyene y'akazi nitwa Creria. Kandi ndabashimira cyane. Mushaka gukurikirana iki kiganiro mukikurikirane kandi mukirabe mu mahoro kuyana. Nari umwana guys, nari umwana agamburukira abavyeyi kandi afasha. Papa wanje bari bamuhaye akazi nyene ko kumurondera, bakamurondera nyene bakamutora kugira abahe bajya abantu bariko baramurondera. Ariko jewe shankoresha ubwenge bwanje, ndamufata ndamutwara inyuma y'urugo, ndamutorokesha. Jeje genda cibuka none ari nkira umupeti. Nyene njera ari umanyanga ngo wa mwana ngo wowe urazi gukina ngo kwanza yambagije witwa gute. Namwe je nitwa Niyonkuru Elsa. Amedee papa wanje Katia. Katia ni Jamie yo cinema. Sorry. Agatsirikwa ntigahere. Chance. Na jewe. Na Kado Havea. Na Chris papa wanje. Na jewe. Twe tugiye kubaramutsa. Yari mama na papa bagiye kumuramutsa. Hama rero. Papa na Chance baca barabonana. Baca barakanguka. Nani Chance acagenda hariya papa nje ndamukunda cyane urumva naho wombwira ngo ashobora nk'abakinyi bose wa mbere natangiye kubona je mu bahungu nyene nokunda wa mbere Amedee rimwe no kuri kandi wa mbere je ndamukunda cyane ndamwifuriza ubuzima budahera niyo mpamvu je mvuga Amedee je naho no tumandana baheba bari yari kuyo ni number 1 asha jewe ko ndayibona cinema irakaze ariko anigira ishikane izosumba nahandi ogenda asha mwese nzobubakira ibi n'amababa hejuru ya iyo cinema muzoyibona Rosenke z'ukwicumi kandi BMC irikira bipanga neza kandi ndakwinginze mudushigikire mwese turabatumiye muzoze karibu Diko Entertainment. Yeah man, ladies and gentlemen, murumugisha kuba mwarahisemwo Diko Entertainment, turabashimiye cyane wherever you are. Wowe uri kurakurikirana ibiganiro nka bino utarafyonda kuri ako gakengero unyarutse kugira uzohore wibero wa mbere kugira ubone ibintu byacu notification ikorotse uyibone ubwa mbere. Ndabashimiye cyane ku rukundo mutwerekana ntaryo umunsi ku munsi. Of course turagarutse tumeze neza, ubona yuko tuba dukumburanye ariko ibintu byo kubacereza ngo tubatevye ivyo nivyo twarahiriye uno mwaka. Today Agamariro Princess ni umwana mutoya ariko kabisa muraza kumva yuko nta nubwo ari mutoya, numwe mu bakinyi ba filime bamaze kwinjira neza. Ushobora kuba umuzi ukaba waramaze no kumukunda ariko kandi utari umuzi uyu mwana vyanka vyakunda for real mugiye kumukunda. Ndamwakira cyane, ubona yuko nk'ibisanzwe abantu bo muri filime kubegwa vyo babigize nk'umugenzo. Turakwakiriye kuri Diko Entertainment. Merci. Meze neza? Yego meze neza. Mukantuze akaba kita agahotaro. Ni hotaro ariko muzina nyene gibiratu bagita Kadash. Mark Kardashian. Urakaze. Merci. Ukaduga eruguru ubona yuko aba ni wagiye kubishopinga n'abavyeyi bagushopingiye cyane. Jewe je nyene kandi narabikunze ibintu byo gukina filime kwa birangyohera. Niyo sinifuza yuko vyomvamo. Ibi byo gukina filime waramaze kubikunda. Byamaze no kunyinjira mu mutima. Biri mu mutima. Wikabakabyo kwiyumviriza nyene wumva birimo. Ego. Niyo mpamvu uca shoppinga n'uduhuzu tumeze neza kugira abantu bakobanye no kuri kamera cyangwa ndi hano bavuga ati tuwa muntu araberewe nyene nk'umustar. Ego. Uwo muntu rero turiko turayaga yitwa gute? Ubanze witondera abantu benshi badukurikiranye unabaramutse bamenye umuntu tugiye kuyaga. Hello guys, bakunzi ba Creria. Hama jewe mu mazina yanje ya vrai nitwa Niyonkuru Elsa. Hama mu mazina nyene y'akazi nitwa
Claudia kandi ndabashimira cyane mushaka gukurikirana iki kiganiro mukikurikirane kandi mukirabe mu mahoro kuyana. Wow, kabisa baraza kuryoherwa mu kino kiganiro nkuko bamaze kubivuga. Mu mazina asanzwe bavuze witwa? Nitwa Niyonkuru Elsa. Elsa akaba numwana yamenyekanye nka Claudia. Abantu barabye filme yibibutse kwanza wewe nyene. Iri zina barimenyeye hehe muri filme yahe? Irya Claudia barimenyeye kuri ntaho yagiye. Ntaho yagiye. Uno mwana mu mwibuke ariko arakina. Mba numva no bikuvugira ariko ico nabonye cyo nuko ubizi. Bibutse wakina ibiki kugira bakwibuka neza muri ntaho yagiye. Wari umeze gute? Wari umwana ameze gute? Canke ntiwari umwana wakina nk'umuntu akuze? Nari umwana guys, nari umwana agamburukira abavyeyi kandi afasha nka kujya kwa Kariye nyene Kariye naramufashije nkamufasha kandi ndagamburukira n'abavyeyi iyo bantu myenda gamburukira. Kariye wamufashije iki muri filme? Papa wanje bari bamuhaye akazi nyene ko kumurondera bakamurondera nyene bakamutora kugira abahe bajya abantu bariko baramurondera. Ariko jewe shankoresha ubwenge bwanje ndamufata ndamutwara inyuma y'urugo shandamuye nawe cibimenya na shandamutorokesha. Mutorokesha. Bararondera barabura. Barabura. Burya bwenge wabukuye hehe bwo gutorokesha umuntu nka kujya kandi abantu babona mengura umwana. Kandi usanzwe uciye ubwenge. No mu buzima busanzwe. Ni impano. Uriga mbega? Wiga mu wakangahe? Niga 5e man. 5e man. Muriga igifaransa mbe muraciga étude d'imiri. Niki hari muri primaire murayiga? Byose na sciences zimene, sciences na Kiswahili. Ni Kiswahili n'icongereza ubu caraje. N'ibiharuro. Ko nkuru mu wa gatandatu ndago. Ubu nkuru yatangiye kumota barakubwiye ngo izogukubita hasi ngo ntayizotora. Reka. Ndagoye. Ukunda gutora iki ivyigwa ivyahe muri ibyo twavuze? Abana bya bindi ubangamira cyane kuva ati jibi turinze dukora mbanzi yuko ntegerezwa kubuzuza. Je nukuri ndavugisha kuri je. Ikintu maranora cambere muranora ibiharuro. Aca ntora na Kirundi. Nijya asiase nyambari siase zumene ijya bita ishura ego canke oya. Iyo ni siyanse zimene nivyo. Nico ndabikunda. Muri France naho nyene hari ubuna ni bukeya. Bukeya. None ko numva mengo bitorera rimwe. Iyo utabaye wa mbere ubu wa kabiri? Je asha. Woba wabuze. Koma. Nko mu mwaka weze wari wabaye wakangahe mu gice ca nyuma? Gice ca nyuma. Sinibuka. Navyo wibuka? Nabaye. Nabaye. Wa 28 amanota 59 ama pourcentage 7. Ko wari wananiwe yagaye Claire urandesebye wa 20 na Sinari ngwaye. Wari wagwaye? Yegereza kamikro. Tuza mikro ni ukuvuga rero ubu kugeza uba kugeze mu gatanu nturigera ubu wa mbere no guciye ubwenge nakubesheye. Oya basi katreme. Narumva nari nkigwa amaso. Warigeze kugwara amaso. Bibi wanje ari yantwaye muri vira nyambari muri vira bapimisha amasha yantwaye muri vira shandareka kuzandaza gutonda ku ishuri. Bantwaye kumpimisha amaso sinari mbona cyane. Mbona handakomeye kandi ndashimira Imana. Ubu umeze neza disi uburakabaje umeze neza amaso meza urabona. Ubu ndizeye sinzobinanirwa. Ubu ntuzonanirwa. Jero ndakwifurije yuko ubu ni kwaza kumviriza amanota yawe uzobo wa mbere kubera ko muri filme nta bijuju bibaye ntibabikubwiye. Je ndabizi papa wanje yarabimbwiye. Papa wawe ninde? Director. Director Amedée? Kandi niwe mwakoranye muri ntaho yagiye cage? Yes. Wamubonye gute uno wise papa wawe muri kumwe ntiyabakarira ngo arakaza shangwa ngwagwa no gukubita abakinyi? Oya. Ndabyizeye rero papa nje ndamukunda cyane urumva naho wombwira ngo ashobora nk'abakinyi bose uwa mbere natangiye kubona je mu bahungu nyene nokunda wa mbere Amedée rimwe no kuri kandi wa mbere je ndamukunda cyane ndamwifuriza ubuzima budahera. Wow. Harakantu numvise neza niwe muhungu wa mbere watangiye kubona muri filme y'ubundi wokunda.
urumva ndabura n'ukuntu nobivuga kugira nyene uvyemere. Yo ni iki none caguteye kubona akunda isuko kose ukumvura mwimvisemo? Sha nyene ni kujya kunuye niyumviramo nyene umuntu ugasanga uramukunze. Urumva Amede nyene twasha yarafashije byinshi. Ni gushika n'ahandi wene niwe yabikoze niyo mpamvu. Wow. No kuvuga niyo mpamvu mwita papa umufata nk'umuvyeyi yakuvyaye. None ko menga yagusanze hari uwundi mugwi wa film ufise. Je numva menga wari ukwiye gushimira bajya abandi bantu wa mukobwa we. Witonde. Kweli. None niyasanze menga uko menga wari umaze gukina. Wari umaze gukina film na rimwe. Igihe we naza kunura niwe wa mbere yantange kukinisha. Abo bandi nabo ba Area Media TV ndibaza nabo nyene ariko ravuga. Ego. Abo bandi ba Area Media TV uyo yaramaze kunkinisha icuro nyinshi cyane. Abo nabo baca baza mu nyuma. Niyo mpamvu je mvuga Amede je naho no tumandana baheba bari yari kuyo. Ni number 1. He's the number 1 mazaprana Amede kabisa niwe. Kubadida. Ana yanje. Kireni yagandi wewe. Wewe nawe uri umuti wamenyo gwe. Ngako kantu mvuze. None ngo Amede ko ari umusore. Ubona yishimiye inkumi ukumva ngo agire arongore. Ntivyo ntiwofuha wewe ko numva menga washavu. Yo no. Canke wo borose mama wawe. Yo reka naca ndamita mama kandi no mutambira. Intambo zimwe za orgy. None no gutambura bizi ke. Cyane umva we namakuru ufise. Ikibe cawe nuko mbona menga utamba amapiano gusa. Iki ndazi gutamba ikirundi, igihindi, kizomba. Kizombora yise? Oya jaye ibyo bya kizomba je navyo nigira ndabo. Inzi ikirundi, igihindi, amapiano. Ivyo byose woba wawe. No kunyonga No kunyonga. Come on. Egereri. Uzongo zibara wewe. Hatari sana. Sasa umaze kwibona rero Amede guhamagara uvuze ko aho na bakarire. Hari abandi bakinyi bibuka yo mwahuriyeyo. Bajya abandi bakinyi benshi mwahuriyeyo bafise amazina bakuze bakunzwe. Wiyumvise gute kubajamwo? Uno munsi nabonye hano ahantu waciye mbona baraguhamagaye ukabatangiye kuba umusitari ku myaka mikeye. Jewe bakarire bande kuba nyene maze nko kuja kwa Clay kwa Clay kwa Karire na Kado jabo bandi bose mu bakobwa nabo nyenda bakunda cyane maze kubajamo niyumvise neza kubera ahubwo Imana ishimye ko tuba twarabonanye nayo batutarabonana no kurikiranye sinema z'abariko nifuza kubabona ariko kuba nababonye kandi ndanabaramutsa no mu maboko kuyandi ndashimira Imana kandi na Amede apate mawa yake kweli amashogwe yiwe kweli hari ahantu ubona none byakugejeje guhura n'abo bantu bose ugashikira mu biganza byiza reka kubera numva menga kera wahora baraba kuri televiziyo nk'umufana bisanzwe utazi ko muzobonana nani chimvira nari fise cyuko si byagenze uko jeje genda cibuka none ari nkira umupeti byagenze nari fise imyaka 7 none nturi umupeti gakira ashaka nawe undakuze kasha urumva none kuzoga umuri muto no gutamba vya bindi gashambega ni habavye ni hatari wari kuravuga muba murahura seta nyene jiste acaranya njera ari manyanga narashobora no gukinisha abantu urabona nk'umuntu akuze umuntu akuze nkaca banda mufyinisha nkakujya abandi bana bakira mu film ndamufyinisha umunsi umwe jiste acaramamagara amaze kuntuma inzoga acambaza ati ngo wa mwana ngo wowe urazi gukina ngo kwanza yambagije witwa gute namwe Jenny twanyo nkuru Irsam acambura ati ngo wa mwana we uramaze gukina film ndamubwira aho yasha ndamaze kubera ko bimbagije acavuga ngo narishaka gukinisha ndavuga yaje navyo nzivyo vya film amajise naca ibaza ko je notinya kamera Amede ne papa wanje acaranye na jista carabimubwira papa wanje naca aramamagara uwo munsi umwe napfuye gushika gusa sinatinya na kamera kandi nakinuko nyene c'est vrai sérieux ucuragitinga ubona
Amede avuze ati ebana amashugwe yawe nawe bayaguhuranye meje. Yes, of course. Wow. Of course for sure. Wewe nguwe wazona bamara. Uyazona bamara kabisa. So rero babwiye ngo mukurikirane ibiganiro nkababwira ngo tuzanye amatarano ntibari bya bindi byo kwikina. Nibaze yuko no mwana muto ariko akeya muriko muranamwumva. Mwakeya ntuze gushavura nk'isi umwana muto nubwo wavuze ko wakuze ntaco bitwaye. Seko. Nubundi n'umwana muto. Yego umwana muto ariko aciye ubwenge. Ubu rero tuvugana wamaze guhamagagwa ugiye gukina muri filme Gasinzuza. Wiyumvise gute kuba ugiye kuboneka muri no filme yitwa Agatsirikwa ntigahere. Urakoze cyane uranayizi. Ugiye kwibonekanamo amakuru urayazi warabonye uburyo wakinye. Kwanza bakubwiye ngo Agatsirikwa ntigahere bisigura iki? Ntugaze wumvira kubabaza ico kintu ko numva kigoye. Urabaza director. Urabaza director. Kubera iyo yacembajije wewe navyuze. Uyu gusura manzu baza director zicuzana jewe. Shakire uranyikuye twari twabanye neza kuva kare byose wabimbwira ariko aho uranyikuye. Urabaza director. Oya we ntugira ubwoba. Zokimenyetso zakubwira abafana banje. Abafana bawe. Witeze gute rero witeze ko ino film igiri kugeze hehe? Asha jewe. Ko ndayibona isinema. Irakaze. Ariko anigira ishikane. Izosumba nahandi. Zogenda asha mwese nzobubakira ibi na surprise paka ndayibabwiye. None tugiye kukubona mu kirere mu bicu wigurukira n'amababa hejuru ya. Ikivi cawe rero ikintu ndiko ndabona tuzohura mwe abantu uzobona kindamutsa kandi twarigeze no gukora n'iki cyane. Kubera iki? Bizogukundira kundamutsa kwera unyibuke. None wewe wakwibagira umuntu kasha. Ya ndokwibuka kandi nzokuramutsa. Nzogucorera. Wow, urakoze cyane. Uzinyibuke cyane ti wa mujurnaliste twahura twabanye neza. Ni igikirero kiko gutera ukumva yuko izokugeza aho hantu hose. Wabonye ikaze itandukaniye hena ntaho yagiye ko numva mengo ugiro yurutisha ntaho yagiye. Yego kweri irarusha naho yagiye. Kubera iki? Iyo film iyo cinema twakinye. Hariyo kado. Jewe. Reka ndubweke zino wundi. Babandanye baremewe. Uza kukunanira ndana mu kwibutsa hariyo wewe. Clelia. Hakaba Katia ni James yo cinema. Sorry. Muri no cinema wakinye witwa Katia. Aha, hariyo Katia. Hariyo Kado Havere. Ego. Chris. Izo Chris. Ego. Niwe ni se papa, nawe mami. Je nanje kibondo. We nawe uri kibondo. Hakabonekamwo uwitwa Chanceline. Ego. Nta warotse uransororera ndamukwikira. Chance. Newe kuciye umuvuga sinagirana guso ntazi numwe kwere. Bandanye umbwira abandi babiri nca ndaguha ka gift mugasi ndaguhera hano ndaguha ikiganiro cyahetse abandi babiri wibukamo. 1 2 3 uwundi abandi nibuka jewe. Jewe nzi Chance na jewe na Kado Havere na Chris papa wanje na jewe harundi gusa muhungu bakinanye nyene bakundana twe tugiye kubaramutsa yari mama na papa bagiye kumuramutsa hama rero papa na Chance baca barabonana baca barakanguka nani Chance acagenda hariya reka tuyigezaho nituyimare kire reka nituyimare ngo tuyimare ahubwo abantu tubibutse umunsi wa mbere bazoyibona bayibonere neza ibyo uvuze n'ibindi byinshi bazobona iyo cinema muzoyibona Rusenke z'ukwicumi kandi BMC irikira bipanga neza kandi ndakwinginze mudushigikire mwese turabatumiye muzoze karibu kabisa no kuvuga ngo ni lancement officiel giye kubiterekeze 5 z'ukwicumi ni mu bigo vya Nyabagere conference niho bizobera ubona yuko nuno mwana muto akere azoba yaje yaberewe cyane batambuka ku matapiru je siwe wenyene n'abandi bazoba bahari baberewe neza uyumva gute kuzotambukana na bano bantu kuri tapi rouge mu birori vy'iteka hazoba hari abubahwa benshi n'abafana benshi igihugu buzuye kwanza nakubwiye ati ndakubwira ikintu kimwe jewe
ako kantu nzogapanga we ntimurindire nabwo tuzotaha tudatamvye akaziki reka kasha kumbe mu surprise mushobora kubagirira bashobora gusangamo n'akaziki nzotambasha aga surprise amapiano nukuvuga bya bintu byose wavuze bashobora kuzobibona ukabiyereka bavuga ati rero Claire Ingabire afise nta nubwo ari yo gukina filme gusa ahubwo n'akaziki karimo na cane cane yuko umuziki Claire uravyibuka yuko uruzuzanya na filme sivyo nibaza yuko bizoryoha cane nenda kubajera ati uyumva gute kuzoburi kumwe n'ivyo bihangange vyose ubarimwo mu mwambaro mwiza cane mubereho kuri uwo munsi yo ahubwo jawo musi sije nzobona uragitse nzoryoherwa kuba nzokwambara neza neza ku makadashian yakabaye nabi papa na makadashian uzoba wabahinduriye zanyene cakindi cy'umugozi cakindi cy'umugozi kigera ibindi ntitubabwire izoba ari surprise bazobibona ubundi nuko nyene nagranda kukiye wow baze bahashike cyane kabisa n'umunsi turindiriye twese turi benshi keri abantu rero baradukurikiranye ni benshi bagukunze nabakunze ikiganiro n'abazogukunda muri no filme ndagusavye ugira akajambo ubasigiye ari ico basaba ari ukubashimira hanyuma tuzoshe dusubira kuri uwo munsi guys jewe kweri ico fise no basaba ni kimwe nje ndashaka gusora indirimbo y'Imana ndakwinginze mu nterere muzoba mukonze hama merci kuba badukurikiranye ikiganiro ciwanje kandi murakoze cyane muzobandanya mukurikirana n'ibindi byose kuko bimeze neza bimeze fresh nuko nyene none Claire mugabo mise nongera ngiragira ikindi kibazo baguterere ku ndirimbo muri filme bihorere oya none uzobikora byose bazogira iceco cose kimwe wow kabisa nitubihutitse cyane nabivuze byose biruzuzanya baguterere navyo nyene ubikore hanyuma nihagera kubandanya gukora ibikorwa byawe no muri BMT n'ahandi bikenera uburyo naho nyene bagufashe na cane cane yuko niba batabonye Ingabire yawe muri ntaho yagiye bagiye noneho kuyibona ku ruhande runini ndagushimira cyane kuba waje Imana iguhumugisha ubandanye ukura neza hanyuma inyenyeri yawe yake gose merci beaucoup nawe ndagushimiye cyane kuba nkurikije kiganiro merci Imana ibahezagire wherever you are make your comment umwana mwamubonye gute hanyuma mutegereze ibikorwa mutubwire nuko muba mubibona cyane turacabakunda gose ciao ciao bye Diko Entertainment.